Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti umunywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya noneho amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira arateye ubwoba. Umushinga amateka Agathon Rwasa yagerutse ku makuru akomeye cyane no ku ngingo y'ikibazo ca M23 nyuma yuko kiriko kirakwegera i Burundi akarambaraye. Yarahiye ararengwa yuko nyuma y'urupfu rw'umugenzi we Colonel Pascal gushika ubu ngubu rero niho tofatwa ingingo ikomeye cyane yo gukura abasirikari bacu b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ajeje gutangaza yuko arafata inkoho agasubira mu mashamba kugira ngo ubutegetsi bwigize ibihangange bukurwe ko nyene icubahiro. Umushinga amateka Agathon Rwasa akaba yabishikirije muri aka gatondo nyuma y'ijambo rikomeye cyane n'umugambi n'intureka ya kudeta ihejeje imisi itari mike y'ingaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza rero kugaruka kubijanye n'ibiriko birakwiragizwa irya nino muri uyo mwari wa M23 ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira no ku magara y'umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi n'ibijanye no kugandagura umukuru w'igihugu. Ni mu nyemere rero subirenda guhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine atandukanye w'ibisata bitandukanye vy'igihugu, abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'Ubudandaji i Bujumbura, na mwese muri mu ntara zitandukanye turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikire. Rero tubirenda gukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba muneke musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazira muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Ndababwira ukuri nyuma y'indyane zejeje imisi itari mike yizibonekeza mu gihugu c'u Burundi, nyuma y'intureka ya kudeta, nyuma y'umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu, nyuma yo gufashanya na Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo, ibintu birajeje gukomera cyane. Reka rero ingingo nkuru turi buze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane, tuzitangurire kuri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Umushinga amateka umukuru w'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi ari wo wa CNL gushika ubu ngubu Agathon Rwasa ahejeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane riteye ubwoba. Atangaje yuko rero nyuma yo kuraba yuko nanone umubanyi wiwe Colonel Pascal agandaguriwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aciye ashikiriza ijambo rikomeye cyane nyuma yuko yarahejeje imisi itari mike yaragumye mu gacerera, ariko gushika ubu ngubu ashikirije yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niyo tatanga itegeko ribuza abasirikari b'u Burundi kugwanya umubare wa M23 no kurungikwa muri ako gataka ka Kongo, araca yobora ibigwanisho agasubira mu ishamba kugira ngo yifashanye n'iyindi mirwi gukura ko iyi ntwaro ya Gahotora. Ndabibutse yuko rero uyu yahora ari umusoda akomeye cyane muri FNL nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu n'ivyaranze amateka ya Agathon Rwasa n'ibindi bitandukanye. Muze kunyemerera tubikomoze ko kandi tuze kubigaruka ko mu makuru yacu mu buryo bw'idonido, turaza kubasigura kandi dutange umuco uvyerekeranye n'iri jambo rya Agathon Rwasa. Akaba rishikirije rero nyuma yuko gushika ubu hari intureka ya kudeta, ariko nanone amakuru aho ari yo kwizerwa kandi ahumuriza abene igihugu, aremeza yuko gushika ubu ngubu umugambi wo gutangaza ikudeta uciye uhagarikwa. Ni nyuma yuko gushika ubu ngubu rero muri aka gatondo kakeje aho mu isaha 2 z'ijoro ariho nyene humvikanye yuko iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu vyasubiye gusubira mu minwe y'igisirikare co mwikambi icungerera umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko rero ku isaha z'ejo 9 ariho nyene igisirikare ca kirongowe na General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika ari bo nyene vyavugwaga yuko bari bugaraniye abamenyesha makuru bakorera muri ico kibanza. Ariko muri aka gatondo niho igisirikare co mwikambi icungerera umukuru w'igihugu ca
basubiye kwigarurira iradio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ariko igiteye ubwoba General Prime Niyongabo akaba atabitinze ko bivanye nuko afise akaryo gakomeye cyane ko gutembagaza ubutegetsi, aho gushika ubu ngubu bivurwa yuko umutekano ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura utameze neza nano cane bivanye nuko urongoye umutekano w'ico kibuga ari wenyene atahora ahakora. Ivyo rero bikaba bitomorwa nuko gushika ubu ngubu rero bikaba bivurwa yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira bajeje gufata ingingo ikomeye cyane mu nama y'abajenerali yabakoranije muri aka gatondo yemeza yuko gushika ubu ngubu mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye borindira akagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi agatembagazwa ari mu gihugu c'u Burundi nkuko vyaboneka no mu bindi bihugu, aho azoshika mu gihugu c'u Burundi agaca apfungwa canke indege yiwe igakororwa. Ivyo rero bistomorwa n'amasoko yacu muri abo bajenerali kubw'amasoko yacu yibanga atashimye kwivuga amazina yabo kumva z'umutekano wabo. Ibi rero bikaba bigiye gukwegera mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye, kandi akaba ari ingingo ikomeye cyane itozonezereza Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nanone wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru rero akomeye cyane yeje kurushikira arateye ubwo munyemerero ivyo vyose tuze gutanga umuco ku vyerekeranye navyo. Umushinga amateka Agathon Rwasa akaba yashikirije iryo jambo rikomeye cyane nyuma yo kuraba neza yuko umwanya ku mwanya turashobora gutangura ibijanye n'intambara hafi ibihugu vya karere vya Afrika y'ubuseruko, nkuko rero abishikiriza avuga yuko rero iyi ngingo afashe ari ingingo ikomeye cyane kandi n'abene gihugu barakwiye kumushigikira kugira ngo ibi vyose bishirwe mu ngiro. Yarahiye ararengwa yuko ibi vyose biriko birakorerwa abasirikare b'u Burundi ari ibintu bidasiguritse na cyane bivanye nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abikora ku nyungu ziwe wenyene n'akarwi kiwe kishinze kunyonyora amahera y'abene gihugu n'amahera n'ubutunzi bw'igihugu mu Burundi. Gushika ubu rero ndabibutse yuko ibi vyose yabishikirije mu majambo akomeye cyane yumvikana ari navyo nyene tugira tuze kugaruka ko turaza kubasigurira rero ku njyane ziri hagati mu butegetsi. Ndabibutse yuko iyi ngingo nubwo yayifashe ariko itariko iravuga ko rumwe n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo, aho General Prime Niyongabo wewe nyene yo musaba ko yova mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL akinjira muri aka karwi ka General Prime Niyongabo kishinze gutembagaza ubutegetsi. Ariko Agathon Rwasa yaciye yanka iyo ngingo avuga yuko wewe nyene azifasha mu bijanye no gukura ko iyi ntwaro y'agahotora mu gihe General Prime Niyongabo n'abandi basirikare bakomakomeye batari ko barafata ingingo ikomeye cyane. Ibi vyose rero munyemerere tuze kugaruka kandi tubibashitsa ko mu buryo bw'idonido ndababwira ukuri gushika ubu ngubu umutekano w'igihugu cacu Burundi woba ushitse aho umwasi ashaka bivanye nuko nibihanganje vyatanguye kubigaragaza, kuko nanone bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya intambara irashobora gutangura ku mpande zombi z'ibihugu vyombi bivanye nuko gushika ubu ngubu rero abasirikare b'u Burundi bariko barafashanya n'umuhari nanone ugwanya igihugu c'u Rwanda ari we wa FDLR. Ndabibutse yuko rero ibi vyose biriko birakorwa mu mpisho. Igisirikare c'u Burundi co nyene kitemera yuko aba basirikare barungitswe ni nyuma yuko nyene c'uburo General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose rero bikaba biriko birakorwa umwanya ku mwanya rero ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Hajeje kumvikana yuko umutekano wongereje bivanye nuko ari abasirikare bashasha bo baharungitswe, bivanye nuko bivurwa yuko urongoye ico kibuga c'indege bivurwa yuko rero nyene ari we nyene ariko arahabwa amategeko na General Prime Niyongabo. Ni munyemere rero mbere yuko tubashitsa ko idonido ryayo makuru munyemerera makuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi hagati, mu nyuma turaza kugaruka rero tubashitsa ko ayo makuru mu buryo bw'idonido. Gushika ubu rero reka tuyatanguriye ku makuru avugwa Rumonge. Itozwa ry'umurengera ry'amafaranga agenewe agatutu nanone ku murwi w'intwara rumuri. Gushika ubu rero bamwe mu badandaza bariyamereza ico bita ubunyonyezi bwateguwe buriko burakorwa n'ibiro vy'intara ya Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Bariko rero batozwa ubwoko bwishi bw'amafaranga, niko rero bashikiriza. Biravurwa yuko ayariko aratozwa ari ayagatutu ku rumuri nanone ku murwi w'intwara rumuri. Basaba yuko rero abakurira nanone abo bajejwe intwaro kugira ico bakoze, cane ko abo bayatoza bemeza yuko bariha n'amakori n'amatagisi bishobora gufasha ivyo bikorwa vyo kunguruza urwo rumuri rw'amahoro. Gushika ubu rero inkuru ya Burundi News TV
ayo mafaranga ariko aratozwa ari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200 yatangajwe kuri uyu wa mbere uheze na buramatari w'intara ya Rumonge. Leonard Niyonsaba rero yamenyesheje ko intara yiwe yiteguriye kwakira urumuri uriko ruzungurutswa mu gihugu cose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yategetse rero ko umudandaza uwo ari we wese gutanga ayo mafaranga. Buramatari yashimangiye yuko muri iyo nama ko ayo mafaranga azokoreshwa mu guha agatutu abagize uwo murwi. Gushika ubu rero biravurwa yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba bivanye nuko abadandaza bavuganye na Burundi News TV berekanye imyidogo yabo. Intara ya Rumonge yarabaye izingana none aho buramatari Leonard Niyonsaba atanga amategeko wenyene. Niko rero abo badandaza bidoga bakavuga yuko rero abo badandaza bamenyesha ko buri gikorwa nanone gitandukanye ibiro vya buramatari vyegeranya amafaranga mu banyagihugu. Bibutsa yuko rero ubuheruka abadandaza bategetswe gutanga imiliyoni zibiri amafaranga agenewe kubakwa ibiro vy'intara. Abo rero badandaza baratangazwa no kumva ko havugwa intererano yiyongera ku yandi miliyoni 2 zariko zegeranywa n'ivyo biro vya buramatari. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ntavyo tugishoboye niko abo badandaza bashikiriza. Ayo mafaranga atozwa yiyongera ku makori n'amatagisi bitozwa na OBR, ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuko rero abo badandaza bagaragaza umubabaro. Amategeko nanone ariko aratangwa. Biravurwa yuko amatagisi nanone bongera ikibi nanone nkuko abategetsi bongera ikibi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biravurwa yuko rero mu gutegeka amafaranga y'umurengera abo badandaza bategerezwa gutanga ku bubiko bw'intara. Ariko nanone niko bashikiriza bikavurwa yuko niko abadandaza bidoga bakavuga yuko baruhijwe nanone n'ubwo busuma buriko burakorwa na leta y'u Burundi na cyane muri iyo ntara ya Rumonge nkuko bashikiriza. Basaba leta rero guhagarika itozwa ry'ayo mafaranga ikoreshwa ryayo riteye amakenga. Kuko rero mu ntango z'iyindwi niho nyene abadandaza bose batumwe mu nama na buramatari kugira ngo babwirwe ivyiyo ngingo. Ni nyuma yuko rero intara ya Rumonge iriko iritegurira kwakira urumuri rw'amahoro kuri iyi misi. Nyuma yuko rero intara iza imbere ya nyuma yuko rero urumuri rw'amahoro rushikanwa imakamba ubumanuko bw'u Burundi. Ariko nanone aho ruzohereza uyu mwaka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko urumuri rw'amahoro ruri ku ncuro yarwo ya 17 ruzunguruka mu gihugu c'u Burundi buri mwaka. Gushika ubu rero nkuko bisanzwe urumuri rw'amahoro rukurikiranwa kandi rukurikirwa n'urumuri ruherekeza mu gihugu cose, rwakirwa n'abajejwe intwaro begeranya abanyagihugu kugira ngo hatangwe ubutumwa kubaje na cyane bari mu mugambwe uri ku butegetsi ari nawe nyene wa CNDD-FDD. Mu bice bimwe abajejwe intwaro n'igipolisi barategeka abantu kuja muri ayo makoraniro, andi naho abantu baragenda kugushaka kwabo. Ariko abakozi ba leta bategerezwa kujayo kugira ngo ntibaboneke ko ari abagararije. Ni nyuma yuko rero ivyo vyose bishikirizwa n'abatari bakeye muri Rumonge nkuko babandanye bagaragaza umubabaro. Reka rero twigarukire ku makuru akomeye cyane uko twebabwiye mu funyo tubabwire umugambo ukomeye cyane uriko urakwiragizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nyuma y'inama y'abajenare bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yiga ku kibazo kijanye nuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abangamiye abarundi muri rusange. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko gushika ubu ngubu atari ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko bitangazwa nanone n'amasoko yacu. Biravurwa yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye hateguwe umugambi ukomeye cyane wo kumugandagura. Yundi mugambi ukavugwa yuko wabo wateguwe ari uwo kumuhagarika bivanye nuko bategerezwa kumupfungwa ashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Umwe mu bahanuzi biwe rero yaduhaye amakuru amenyesha yuko gushika ubu ngubu ico bari gishika ari vyose mu baryango biwe bivanye nuko gushika ubu ngubu abasirikari barungitswe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ari abatahora bahacungerera umutekano. Bikavurwa yuko rero ariko agakuru keza ari uko kw'iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu hasubiye mu minwe y'abahora bacungerera mw'ikambi icungera umukuru w'igihugu. Gushika ubu rero nkuko ayo makuru tuyaronse muri aka gatondo nkuko bimenyeshwa na bamwe mu bamenyesha makuru bakorera kw'iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu. Gushika ubu rero General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika ari nabo nyene bari muri ako karwi. Ndabibutse yuko bahora basaba yuko amushinga amateka
Agathon yoshira nanone ibijanye hasi n'uburongozi bw'umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL akinjira muri aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi ari navyo nyene Agathon yama yiyamiriza kandi akavuga yuko bitoshoboka kandi bitokunda bivanye nuko nawe nyene arafise ico agwanira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Agathon nyuma y'amajambo akomeye cyane atavuga rumwe n'ubutegetsi atavuga rumwe n'amajambo y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Muri aka gatondo Agathon mu majambo yiwe yumvikana yashikirije yuko umwanya ku mwanya ni hatagira icokorwa kugira ngo abasirikare b'u Burundi bakurwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yahije gutangaza yuko arasubira gufata inkoho nanone nawe akinjira amashamba kugira ngo abandanye ahagarika ibikorwa vyose biriko birakorwa na leta ya Gahotora nkuko yabishikirije mu majambo yiwe akomeye cyane. Ndabibutse yuko rero Agathon yahora ari umugwanyi akomeye cyane, ari umusoda akomeye cyane, ni umuhinga akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mwese murazi ivyamuranze nanone mugwi wa FNL aho yagwanaga mu mugwi ugwana, aho rero yari igihangange gikomeye cyane. Ndabibutse yuko rero Agathon arafise inguvu zikomeye cyane. Ibi rero akaba yabifashe mu nyuma zuko ku munsi w'ejo ariho umuhungu wiwe yageragezwa kandi yahakwa kugandagurwa mu gisagara ca Bujumbura bivanye nuko umuduga yararimwo wageragejwe kuba woturirwa n'abagizi ba nabi, ariko gushika rero bakaba bataramenyekana. Bikaba rero bivurwa yuko boba ari bamwe mu bategetsi bakomakomeye nkuko bishikirizwa na bamwe mu bamenyesha makuru bacu begereye iyo dossier. Bikavurwa yuko rero boba ari abagizi ba nabi na cyane bari mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bo baragerageje gukora ico kibi. Bakavuga yuko rero bari bahejeje kugerageza gukoresha uwo muduga warurimwo umuhungu wa Agathon isanganya kugira ngo biboneke yuko ari isanganya ryoba ryabaye. Ibi vyose rero Agathon abikomoje ko akaba rero yaciye ashikiriza iryo jambo rikomeye cyane, akabona yuko mu gihugu cacu c'u Burundi harimo igipfungu cishi cyane mu bijanye n'ibiriko birakorwa kandi n'amategeko ariko aratangwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka rero tubandanye nkuko ibi vyose biriko birashikirizwa. Agathon akaba yabandanije mu majambo yiwe yumvikana avuga yuko niba atagikozwe abene igihugu basabwa kandi bategerezwa kugira imigomoko kugira ngo leta y'u Burundi isubire ku murongo no kugira ico yoshika ko. Gushika ubu rero ndabibutse yuko Colonel Pascal yahora ari umunywanyi wa Agathon nkuko amasoko yacu avyemeza nkuko nawe wenyene avyiyemerera. Gushika ubu rero uyu Colonel Pascal akaba yaragandaguwe n'umuhari wa M23 mu minsi yaheze uko vyashikirijwe. Gushika ubu rero iyi ngingo ikomeye cyane ikaba itanezereje Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo nyuma yuko we wenyene araba yuko umwanya ku mwanya ibintu birashobora kumugira ko ingaruka zikomeye cyane. Ibi vyose rero bikaba mu nyuma zuko igisirikare c'u Burundi arico nyene categerezwa gufashanya na Felix Antoine Tshisekedi mu kwitoza mu kibanza co kwiyongereza ikiringo, nyuma yuko rero mu gihugu c'u Burundi ariho hariko araboneka yuko ariko harungikwa abasirikare n'abapolisi kugira ngo bacungerere kandi bazofashanye n'uyu Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu matora yiwe. Gushika ubu rero narababwiye amakuru akomeye cyane yari yateguwe na leta y'u Burundi ku mugambo ukomeye cyane wo gufashanya n'uyu nanone Felix wa Kongo. Amakuru rero akomeye cyane biravurwa yuko n'umari wa M23 hejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku mwanya urashobora gutangaza ikintu gikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri umari wa M23 uhejeje kuronka izindi mbaraga ari nazo nyene tugira ngo tuze kugaruka ko. Ndababwira ukuri hari n'uyundi murwa wahejeje kwishira kuri uyu muhari wa AFC nkuko bitangazwa rero n'ibimenyesha makuru vyo muri ico gihugu n'ayandi masoko yacu mu muhari wa M23. Reka rero tubandanye aya makuru yacu tuyabandanirize ku mubano uri hagati w'igihugu cacu n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Amasoko yacu rero yemeza yuko icuka atari kiza na cyane bivanye nuko ibi vyose biriko biraba. Ivurwa yuko ari intererano iriko irahabwa none umugwi ugwanye agataka ku Rwanda wa FDLR nkuko bitangazwa rero na bamwe mu basirikare bacu batashimye kudondora amazina yabo kumvo z'umutekano wabo. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kurushikira birashobora gukwega akarambaraye na cyane injyane hagati y'ibihugu vyompi. Bikaboneka yuko rero umwanya ku mwanya nyuma yuko bibonetse yuko hari abasirikare batanguye kugendagenda bariko baraboneka mu gisagara ca Bujumbura, abandi basirikare bakaboneka ku mugwa mukuru wa politiki Igitega, ariko amasoko yacu akemeza yuko gushika ubu abanyagihugu batariko baratahura ibijanye biriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Gusa rero uyirongoye igisoda nga mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo ntarashimba kugira ico atangaza kuri abo basirikare n'ibigwanisho bariko baraboneka mu gisagara ca Bujumbura no ku
mugwa mukuru wa politiki. Ni munyemere rero ayo makuru nayandi tuze kuyagaruka ko ndabubwira ukuri Agathon yarahiriye gufata iyi ngingo ikomeye cyane no gukurako izi gahunda zikomeye cyane zafashwe n'imihirimbiri nkuko abishikiriza muri ayo majambo yiwe ateye ubwoba. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye cyane, aho muri turi buze kubandanya tubashikiriza amakuru ariko aravurwa muri aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi. Gusa ndabibutse yuko umugambi wo gutangaza ikudeta woba uciye uteba bivanye nuko afashwe ingingo ikomeye cyane yo gutegereza umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agashika nga mu Burundi. Ibi rero bikaba bifashwe mu isaha 2 z'igitondo nyuma yuko ari inama yari yahuje abajenari bakomakomeye, aho yari rongowe na General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika. Ni munyemere rero ivyo byose tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu azanshimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.